confusion iba mu buzima bw'umuntu abayeho izo relation. Ntimushobora no kwibaza abi ari mu buzima bwiwe. Ndagomba kubabwira ngo igihe cyose peshe urayikora umengi kumara inyota, ariko peshe à la fin iruhira gukontrola, kandi uri muri control, uri under control ya peshe icikora mu buzima bwawe iguteshesha agaciro kawe. Mu kumena viyo muri peshe, ego urashobora kuvuga ngo twarakijijwe, hari ubuntu bw'Imana, ariko ndashaka kubwira yuko ubuntu bw'Imana si ubwo kukwasosiya no kugukundisha peshe, ahubwo ubuntu bw'Imana ni ubwo kukwibutsa yuko burihagije, burakwiye kugira ngo bukubohore n'ico caha, kuko Imana igushaka uyihimbaza uri umuntu yidegemvya, kuko Imana ihamagara abagabo n'abagore bafise umwidegemvyo, kandi atakintu kiriko kirarega imitima yabo. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ugomba kwirukira ahantu hose wofashwa ugatabagwa kugira ngo ico kintu Imana ikikubohore, kuko kikugira ico utarico, kirakonona kandi kirampira situation yawe. Uko imyaka igenda kikugira mubi kurusha uko watanguye uri mubi. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. No kubwira ko Imana ikiza, no kubwira ko Imana yo guha akazi, no kubwira bya bitangaza byose Imana ihora ikorera ngaha. Narabivuze mu minsi yaheze, aha muri kino kibanza hari ibitangaza byinshi Imana ikorera abantu bayo, kandi byinshi tugenda turabona intervention z'Imana. Ariko kandi n'Imana irakeneye ko intervena muri domaine ya peshe, kugira ngo ubuzima bwawe bureke kuba ububoshwe n'ubuzima butari bwo canke budahesha Imana icubahiro. Imana iragomba kukubohora, Imana iragukunda kubugishaka kukubohora, Imana iragukunda kubugishaka kwitwararika. Nico gituma Yesu yasanze uyu mugore amerewe nabi akamusanga hajyana akamubwira ati mama please twechange, umpe iyo consommation yawe, nanje consommation ngiye kuguha, ntuzosubira kunyotega ukundi. Uwo mugore yumvise ayo majambo aramubaza ngo mpayo mazi nanje ndayanyweko. Yesu ashimwe cyane. Mpayo mazi nanje ndayanyweko. Bwana sifuwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Urabiziga abantu b'Imana, iyo ikintu kigutegeka kikaba atari Imana, ubutegetsi bwacu burakonona. Ubutegetsi bwose atari ubwa Kristo ku buzima bwawe, canke atari ubutegetsi bw'umuntu yumvira Kristo ari mu buzima bwawe, ubutegetsi bw'ikindi kintu cyacu cyose atari Kristo n'ubutegetsi bubi, butumbere kuzokwicira ahantu habi. Nico gituma biri urgent yuko uvuga ngo Mana muri iyi minsi ndagomba mbohore. Haleluya. Igihe tuzoba turiko turahamagara Imana tuvuga ngo Mana turashaka ko experimenter liberté, Imana ikumbohorere mu izina rya Yesu Kristo. Kumara iyo nyota y'ico kintu wanyoye ko wafunguye wagiyemo igihe kirekire, ariko bitigeze bigufasha kumererwa neza nkuko wibaza kumererwa neza, ahubwo biko birazana ukuruha mu mutima wawe. Ndakwipfurije ngo Imana yanje ikubohore, kuko irafise inkomezi zikwiye kugira ngo ishoboye kukubohora. Haleluya. Yesu ashimwe. Ku murongo wa 20 uyu mugore yarabwiye Yesu ngo badata bahimbarije Imana kuri uyu musozi, nawe uri kurambarira ngo aho dukwiye guhimbariza ni Yerusalemu. Yesu aramwishyura kuri verset 21, nyina wanje canke mugore unyizere, igihe kirageze kandi siki aho abazohimbaza Imana batazoyihimbariza Yerusalemu. Uravyumva? Ce serait ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Abahimbaza Imana ntibazoyihimbariza kuri uyu musozi canke Yerusalemu. Siko Yesu ariko arabwira uyu mugore yarabaje na Yesu ngo mbega wowe uraruta Yakobo, wowe uraruta Yakobo sokuru yaduhaye yo musozi yaduhaye iririba, wowe uraruta. Uyu mugore ariko aplonja Yesu muri religion na tradition. Iririba bariko baravoma ko ryari iririba rya Yakobo yabahaye. Uravyumva? Iririba Yakobo yabahaye ryari riba bavenera mu buryo budasanzwe. Uyu mugore yabajije Yesu ati none wowe uri kumbwira ngo wowe wompa amazi yawe nkayanywa ko, none nimba amazi yo kwiriba rya Yakobo ataramara inyota, wowe uraruta Yakobo sogokuru yaduhaye iririba, wowe ushobora kumara inyota y'ubuzima bwanje n'igihe iriba rya Yakobo ritamaze inyota. Ndashaka kuvuga ngo hari igihe mu buzima Imana igenderera abantu ikoresheje inzira n'ibihe kanaka, hama iyo wabonye Imana muri iyi nzira, hama ukazorinda usaza witeze ko Imana
kukweyereka iciye muri iyo nzira. Nico gituma mubona abantu basenga ibibanza, nico gituma mubona abantu atagiye gusengera ahantu ku misozi imwe atumva ko yasenze. Si uko gusengera ku misozi ari bibi iyo ugiye kwiherera, ariko iyo ufise umusozi uri particulier gushika n'abagenda imaka canke n'abagenda i Yerusalemu ukumva yuko ivy'Imana bishoboka kubera ugiye dans un endroit canke dans un lieu géographique. Ico nico twita idini. Igihe cose idini rifata ibintu Imana yigeze gukoresha, idini rikavuga ngo Imana yamikorera aho hantu nyene. Imwe mu mpamvu Bibiliya ivuga Imana yatumye isanduku y'isezerano izibangana kugeza uyu munsi abantu batarayitora, nuko Imana itashaka yuko Israeli basenga isanduku y'isezerano kubera ibitangaza ari rya sanduku Imana yarikoresheje. Mu masaison atandukanye Imana irakoresha abantu, igakoresha inzira, igakoresha uburyo bwo kukuvisita. Ariko kandi si ukuvuga yuko le lieu de la visitation canke la forme de la visitation nibisobanura ko Imana izokwama ikorera ha hantu canke ikoresha za nzira, kuko Bibiliya ivuga ngo inzira zayo ziratandukanye n'izacu. Yesu ashimwe cyane. Nk'uko nord na sud ataho bihurira, niko haleluya n'inzira zacu ataho zihurira n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ahandi Bibiliya ikavuga ngo Imana ifise inzira igihumbi. Iyo usenga Imana ugomba kuba uri umuntu yiyugururiye inzira z'Imana zitandukanye ikoresha. Nubwo Imana ejo yakwiyerekeye mu cumbi ikakwiyereka saa 9, ntiwibaze ko Imana yama yishura saa 9, yona kwishura na saa 10 canke ikishura saa 8. Ikintu gituma abantu bagira idolatry canke abantu badevelopa ibigirwamana, abantu badevelopa ibigirwamana igihe abantu biyatashije ku nzira Imana yigeze gukoresha kera, bakaguma bariyatashe canke akroshe ku nzira kurusha uko bashishikaye kwiyakrosha ku Mana. Bibiliya ivuga ngo mu gihe ca kera Imana yatuvugishije ikoresheje abavugishwa, ariko muri iki gihe Imana yarungitse umwana. Iki kintu yuko Imana yarungitse umwana nico kintu catumye Yesu bamubamba. Ndagomba kubabwira ko ikintu catumye Yesu abambwa ni idini. Idini ni ikintu gisa nk'ikikwereka Imana, ni structure abantu bakomeza ukamenga urayiboneramwo Imana, ariko ikaba ihagazemo cyane imigenzo n'akamenyero. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Imigenzo n'akamenyero ukungene vyagenze mu gihe giheze tukama twibaza ko ariko bikwiye kugenda. Nico gituma burya nta kintu kiri dangereux kibaho nibaza vraiment inyuma y'icaha kinganya idini. Kandi idini rirashobora kukubera agasho rikakubuza ku experimenta umugisha mu Mana, kuko uri stuck ku bintu kanaka kandi Imana yakugendera iciye mu yindi nzira ntubashe kuyibona. Eliya yaramenyereye kubona Imana biciye mu rwamo rwinshi, ariko igihe kimwe ngo Eliya yumva umuyaga mwinshi arasohoka kumva Imana, asanga Imana ntiri mu muyaga mwinshi, asubira kumva kinyamugigima arasohoka kugira ngo arabe ko Imana imuvugisha, asanga Imana ntiri mu kinyamugigima. Hama ngo hacarabaho agacerere kenshi cyane. Habaye agacerere kenshi cyane, Imana iramuha instruction. Ariko Imana mu kumuha instruction yari yihinduye methodology, yari yihinduye système de travail kugira ngo imwereke yuko atari Imana iri limite mu maforme, ariko ni Imana ikoresha inzira zose. Ifise inzira mu kirere, ifise inzira mu ruzi, ifise inzira mu kuzimu, ifise inzira ku butaka. Imana ahantu hose irahafise inzira. Nico gituma umuntu w'Imana agomba kuba ari umuntu ari flexible, kugira ngo igihe Yesu akugendeye ntutangure kumubwira imusozi w'Abasamariya, kuko ntaje kukubwira imisozi. Yesu arishuriye umugore aramubarira ngo mama ntibigiye kuba ngaha canke Yerusalemu, igihe kirageza aho bazohimbaza Imana atazoba ari mu bibanza, ariko bazohimbaza mu mpwemu no mu kuri. Naje guhindura ibihe, naje guhindura uburyo bw'imikorere. Sindi Imana iboshwe n'inzira za kera zo gukora, ariko ndi Imana izanye igihe gishasha. Mbega uzombona ninakoresha inzira utamenyereye, uzobasha kumbona? Ngo pastor ngo ndagusavye ngusengere, ngo wa munsi waransengeye Imana iranyishura, ngo kandi kijya gihe ngo nari impfukame, nyemerera mpfukame kugira ngo unsengere. Nanje nkakubwira ngo hagarara ndagusengere uhagaze, kuko ntidusenga forme, dusenga nyene. Idini ni ikintu kibi kitubuza kureseva ivy'Imana. Aho woza yabahinduriye gahunda dimanche bamwe ntimwohezagiwe. Aha bamwe murasiba kubera ngo pastor siho ari. Wowe uri kungira ikigirwamana, nagenda kubwira ngo uri kurankwegera ko ntushobora kunkwegera. Iyo ni probleme yawe.
ariko nimba Imana yarankoresheje nkavuga mu buzima bwawe, ukwiye kwiyatasha ku Mana ivuga, kuko ishobora no gukoresha n'abandi atari jewe, kuko sindi indispensable kandi je sindi Imana yawe, yoyo ni Imana yawe. Yesu ashimwe cyane. Ndashobora kuba ndi preference yawe, ariko mube maso, preference ntizibabohe, kuko ikintu cyose iyo camaze kukuboha uba wacitse umuja, mu gihe Imana ishaka ko wewe uba controle kandi ukaba umuja wayo. Twe ntidusenga abantu, twe ntidupromotinga abantu, ngaha tuvuga Kristo, tugapromotinga Kristo. Uzoza kuririmba usange hari umuririmbyi aririmba indirimbo za kera, uca uvuga ngo yaririmbye za kera. Umviriza indirimbo za kera ziracahimbaza Imana nkuko nazishasha zihimbaza Imana. Igihe ubuzima bwawe uri umunyedini, uzokonsoma forme ibintu bikogwamwo, igihe ihinduwe ukagira ikibazo. Ushobora kuba waje muri iri shengero wasengera handi, muri iri shengero birashobora kubaho kusanga turiko turataziruku bikakwankira kwakira, kuko iri shengero ritandukanye n'igiwanyu. Niyo uronsa amahirwe yo kwinjira mu bikorwa ushaka guhindura uko twe tumeze ngo tugire nkaho wahora, uzovunika, kuko wowe ushaka kuduhindura kandi twe Imana idukoresha gutya hanya. Kandi wowe nta wakubwiye kwijya forme byakogwa mu iwanyu ariyo yanditse muri Bible, kuko abantu bose barafise ingene beexprima n'ingene babana n'Imana n'ingene bajana n'Imana. Wavuye mu ishengero rifise urwamo rwinshi, ngaha dufise urwamo ruri moyen. Uzova ngaha dufise urwamo ruri moyen, Imana igutwara ahantu muri Canada usengera ahantu basenga umenga bagira banasinzire. Nico gituma n'abantu benshi bari kuri live byabaraniye kuba mu mashengero, kuko mufise nostalgie, muraba nostalgique yaho mwahora musengera. Ariko nimba mudashobora gusengera handi hadasa naho mwahora musengera, then aho mwasengera nikigigomana, kuko mudapavera guconnecta n'umubiri wa Kristo ufise uko bikora bitandukanye. Aloko tutabarereye mu gusenga forme, ariko twabarereye mu gusenga Imana, hama mugakonekta na bene so bameze uko bameze batandukanye n'ingene ngaha tumeze. Mbega ukwizera kwawe mu Mana kwarakuze ku rugezo rwaho urengana la forme, aho haza umuvuga butumwa shushe canke uhoze, ariko wowe ukaburi curieux nubwo ahoze, ukaburi curieux kumva ico Imana imurungikanye, kuko utahura yuko Imana ishobora gukoresha vessel, ishobora gukoresha instrument iridu, nkuko ishobora gukoresha instrument isara, ishobora gukoresha zose muri diversité. Imana irisanzura, yasanzaje ahantu hose. Nico gituma umuntu w'impwema afise flexibilité, adakonsoma la forme ariko akonsoma Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti idini riragahera mu izina rya Yesu Kristo. Bizoshika aho protokoli itakwemerera ko wicara aho wicara, bizoshika uzosanga aho ukunda kwicara bahicaye, none ntuzohezagirwa. Erega nutwe no du prison dutoya tubuza umuntu, kandi reka nababwire udu prison dutoya nitwo turi régulier, turi au quotidien, kandi utwo du prison duto nitwo twama dutwara iminezero y'abantu. Narabashingiye intahe vendredi canke ryari ingene pasteur wacu igihe kimwe twagiye kumuhitana yambara costume nkuko nambaye na cravate, hama carabura ikirato kimwe, hama turakirondera mu nzu yose n'abakozi bararondera, turakibura aratsitara, acaragumuka ngo je ikirato kigira kimbuze guhimbaza Imana, zana ikamba mbiri, acambara ikamba mbiri na costume. Tutatunyage kwinjira mu modoka, tugateka ibara riraguye kwera, none hatugiye irangene agiye yambaye, kuravyumva aratsi imodoka arakubita marshalier aragenda. Tutubonye mu nyuma umukozi aziruka nka yadugije bya birato bibiri, natwe tutihagarara hagarara, tutumara amazi. Ariko shaka kwereka ingene hari abantu batena kuri liberté yabo ku rugezo naho rouge à lèvres bayitwaye, ukundi ya rouge bakaba bagusigiye noire, siga ugo gwa noire ugende gusenga. Yesu ashimwe cyane. Cyangwa reka kubisiga ugende. Yesu ashimwe cyane. Kubera iyo migenzo, ivyo bintu umenyereye routine, hari gishaka kutwicira iminsi yacu n'igikorane cacu, ugasanga wabihiwe watsitaye. Hari umuprotokole yakubwiye kutazibwira marshalier, yavyutse nabi ntibama bari mu mpwemu. Yesu ashimwe cyane. Hama naho umumwiyumvira ko ndagomba kuvuga ikintu kimwe ngo ibintu bitwiba umunezero bikadushira mu maprison mu gihe tuje gutazira Imana. Ntimwibaze ngo ni ivyaha bikomakomeye, rimwe na rimwe ni mutuntu duto duto, ndatwita utugozi dutoya, ariko duhagije kugira ngo tukubloke kwa avansa igihe wowe wategezwa kwa avansa. Nindari karanyumva. Yesu ashimwe cyane. Mwige kwanka ikintu cyose mwumva ko kiriko kirakondisiona umutima wanyu n'ishimwe ryanyu, ko kubera kitameze uko cari gikwiye kumera.
kuko uyu mugore mu kanya gato yaragira hushe agakiza kiwe no kubohoka kwiwe just kuko uyu muntu ariko amubwira iby'imisozi. Yesu aravuga ati hagarika iby'imisozi, na Yerusalemu ndayihevye, nta niyo ndiko ndakubarira. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Jean chapitre 1 verset 45. Jean chapitre 1 verset 45. Filipo abona Natanaeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu byagezwe n'abavugishwa n'Imana bakamwandika twamubonye, Yesu w'i Nazareti mwene Yosefu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ndashaka muhomaka kakantu ingena mubari subiramo Fisto. Filipo abona Natanaeli. Filipo ahura na Natanaeli aramubwira ati uwo Mose yanditse, wa wundi Mose yanditse mu byagezwe vyiwe n'abavugishwa n'Imana bakamwandika, na wa wundi abavugishwa n'Imana bose bandika bakavuga ko twamubonye ni Yesu w'i Nazareti, ni Yesu w'i Nazareti mwene Yosefu. Stop. Kugeza aha aya makuru uyu mugabo ariko aratanga, Natanaeli yari umugabo agororotse akunda Imana. Aya makuru ariko aratanga ni meza, ariko hariho problem ihejeje kuba. Avuze ngo wa wundi abavugishwa bose bavuga ko na Mose akavuga ko Yesu umwana wa Yosefu twamubonye. Kugeza akari umwana wa Yosefu si problem, ariko ikibazo nuko yavuze ngo n'umunya Nazareti. Nazareti ni kibanza Imana atakintu na kimwe yigeze gikoramo muri kahise mu baprofete. Nazareti n'akavire gasuzuguwe. Nazareti n'ahantu mu bisagara bikomeye Imana yimanifeste ko za Sinayi za He n'ibiki byose. Nazareti n'akavire inconnu. Rero kuko atamateka iki gisagara gifise mu by'ubuvugishwa canke mu bikorwa Imana yakoze, nukuvuga ngo ni gisagara abantu batemera, ni gisagara abantu batacuva mu manifestation y'Imana. Ariko voilà que le Jésus dont on a parlé, il vient de cette ville ikengeretse nka handi we uva. Yesu ashimwe cyane. Verset 46. Natanaeli aramubaza ati mbegi Nazareti hova iciza, hari iciza cyo hava. Vuga uti idini rirashiraho limitation, idini rirashiraho inzitizi, kandi idini nubundi bwibone, idini menga rirarimita ici Imana yokoresha. Yesu ashimwe cyane. Nijya rubaza ngo ninde yabigishije uno munsi, ngo ninakayigisha kwa ngo ntaco mwaronse, ariko kweri i Nazareti hari iciza covayo. Umuntu abavugishwa bose bavuze yategezwa kuvukira Jerusalem. Umuntu abavugishwa bose bavuze yategezwa kuvukira mu bisagara bikomakomeye, uravyumva n'ibindi. Verset kurikira verset 47. Yesu abona Natanaeli asa kuri we. Yesu acabona Natanaeli araje, rero ahonya yamuzanye Filipo aramutwaye kwa Yesu. Amuvuga ko ati, Yesu asharamuvuga ko umwisirayeli vy'ukuri atarimo ubugunge, atagira ubugunga, atagira ubujyajya. Natanaeli aramubaza ati, Natanaeli acarabaza Yesu, wamenyeye hehe? Wewe ni giki cakumenyesheje? Yesu aramwishura ati, Filipo ataraguhamagara, aho wari uri munsi y'umusukoni, aho wari munsi ya kijya giti c'umusikoni, nakubonye. Jenali nakubonye. Natanaeli aramwishura ati, mwigisha uri umwana w'Imana. Stop. Natanaeli aramwishura ngo mwigisha uri umwana, kwereka avuze ko ari umwana w'Imana kuko yabonye ivyiwe. Yabanje kumuhora yava, ariko ubuko abonye ivyiwe agize gute? Aramwemeye. Herezaho iyo verse. Ni wewe mwami w'Abisirayeli. Wowe uri umwami w'Abisirayeli. Ako biranyaruka kwere. Yesu aramwishura ati, Yesu acaramwishura, wijejwe nuko mubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umusukoni. Unyemeye kuko nakubonye. Uzobona ibiruta ivyo. Arongera aramubarira ati, nukuri ndakubwire Natanaeli, yuko muzobona ijuru rikingurutse, uzobona ijuru ryuguruka, kandi abamarayika b'Imana baduga bamanuka ku mwana w'umuntu. Abamarayika b'Imana baduga bamanuka ku mwana w'umuntu. Ivyo ubonye ni bitoya, nubwo waruzi ko i Nazareti ataciza cohava. Ikico muzobona ikimenyetso ca nyuma gisigaye kubona ni ca kindi ca Yakobo mwemera, aho mwibuka abamarayika bagenda bamumanukira bamuduga gute. Muzobona umwana w'umuntu ari we jewe Yesu, abamarayika ijuru ryuguruka bamanuka baduga. Yesu ashimwe cyane.
ngenda babwire ngo ikintu cishe Yesu ni idini, kuko abantu badaparvena kandi bataparvena kwa accepta yuko Imana ishobora kubira kiraza gukora mu bundi buryo bushasha. Yesu yaje ku isabato yifungurira. Yesu yaje atameze, Jean Baptiste yaje yisonzesha. Yesu yaje afise amapeti atisonzesha. Yesu yaje akora ibitangaza n'imisi y'isabato. Yesu yaje ari different. Yesu yaje akora ibintu idini rifise ko ryakora akabikora different, kuko we ntiyari umuprofete annonce bizoza, ariko we yari authentique, yari l'original qui devrait venir. Azahindura ibintu, abanyamadini baramugwanya baranamwica kuko badashobora ku accepta changement, kuko bazi yuko ivy'Imana uko vyamye hambere yose bimera uko onye ubunya n'imyaka yose. Ariko Yesu azahindura, ariko abantu biranka yuko ba accept yo changement, kugeza n'uno munsi Israel iri kirasufra n'abansi bayibabaza. Yesu yaravuze ngo muzobabazwa, barasufra kuko barahoje selo Messi yategezwa kuza kubatabara, ariko babaye coincé baba bloqué kubera ici byagezwe bivuga, kubera ici idini rivuga, kuko batakiriye uburyo Imana iri kirabagenderamwo. Nico gituma Yesu yarize ngo yinje Yerusalemu, aravuga ngo ewe Yerusalemu, ntiwamenye igihe cawe cyo kugenderamwo, cyo kugenderegwa. Ndashaka kuvuga ngo ikibi c'idini, idini riragupriva visitation, riragupriva kumenya igihe Imana iri kirakugendera, kuko Imana ihinduye inzira zo kukugendereramwo. Idini rikubwira ngo Imana ibikora kujya, ukaba coincé muri forme kuko ubonye ibintu byahindutse ukungene bigenda, bigatuma abantu b'Imana batakira. Ndagomba kugutera intege, ndakwankuhaja ngo ube umuntu yugurukiye Imana, uvuga ngo Mana mvugisha, nganiriza, naho uzoja mu kindi gisagara ifatanye n'ishengero naho ryo bari tameze uko ngaha tumeze. Ni wabona n'umukozi w'Imana ukamwumvamwo ijambo, reka kabata kwanima kumbere nk'uko bishaka akira, ariko twirinde yuko tuba bloke canke tuba stuck, kuko ibintu bitareko biragenda nk'uko dukunda canke tumenyereye, kuko ivyo nivyo bituma abantu b'Imana bagwa muri piège, bagahusha akaryo ko kugendererwamwo n'Imana. Bwira umucana uti idini ni ribi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Kandi mwobiraba mwese murafise akadini kanyu. Iyo waje mu gikorane ugataha utumvisa amosozi bibaza ko Imana itaca. Ariko Bibiliya ivuga ngo nitugendeshwa n'ivyo tubona, tugendeshwa no kwizera. Hari igihe Imana izokugendera amosozi akazi, ariko hari n'igihe Imana izokugendera amosozi ntazi. Hari igihe Imana izokugendera ukagwa hasi, hari n'igihe izokugendera ukagwa umuhagaze. Reka gusenga, reka kwitega Imana uko wayibonye, kuko Imana ntiri limite muri rya forme ya manifestation. Dieu est présent. Ayo n'amanuze, ayo n'amaprison abantu bagwamwo, umuntu akaza gutanga umutwaro, umuntu yaraje aramo umutwaro kwera usa nk'uko onya ngo jengo numva menga hariho problem. Ndagerageza kurondera problem afise, ndayibura yose, ndamubaza ibibazo, ndabura problem afise. Ako nca nsanga problem afise amazi imisi atarota, kandi Imana ihora imugendera mu ndoto. Reka ndakwibutsa yuko Imana itari oblige kukugendera mu ndoto, kandi itaje mu ndoto zawe uwo munsi ukamara ukwezi utari kurarota, so kuvuga ko iri absent, ariko iri kirakwigisha kuyizera utari kurayibona, kugira ngo ntube Toma na Tomeze, ariko kandi ucika umuntu ajana n'Imana bidafatiye ku bintu bifatika, ariko ugendera mu kwizera, kuko yaravuze ngo ndahari, nzobana nawe, nzokwamana nawe gushika ku gihe c'iherezo. Rero reka uburyo ikwiyerekamwo nibucika Imana, ariko yo yiguma ari Imana. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Umunsi umwe naraje mvuga nsara, urabona rimwe ndasara canke nkatekereza. Umuntu araza arandamutsa arambwira ngo ikintu nza kukubwira, aca arankorera audio natashe. Pasteur, umaze imisi uri muri jeune, akora audio, umaze imisi uri muri jeune, naye ndamutelefona nti kubera iki? Uno munsi wari waka, caramubwira nta jeune ndimwo, nta niyo mperuka. Ngo pasteur, ngo ugomba kwicisha bugufi, ngo wari waka. Reka ndakubwira ikintu kimwe, turaka naho tutisonzesheje, kandi naho noba ndiko ndavuga buhoro ndaka. Sinzi ko mubibonaga abantu b'Imana, kandi ivyo bintu iyo mubigiriye abantu bari faible baca bigirisha. Ugasanga nk'ubu unya tuvuge Arsene yavuye ngaha yabaririmbiye indirimbo zo muri rimwe,
hama mugaca mumubwira ngo uno munsi ngo ntiwarimwo, hama nawe nimba ari faible dimanche iza agaca bademontra agaca azasara. Oya uno munsi vy'Imana abatekeye vyari ivyo. Hari igihe muhira bateka inyama, hari n'igihe bateka imboga zitagira inyama, kuko inyama nyinshi by the way nimbi, viande rouge nimbi, kandi mugabanye inyama mu izina rya Yesu Kristo. Iyo ni indi mpanuro itanditse muri Bible, ariko mugabanye inyama. Ariko Imana iteka uburyo butandukanye. Iyo uri umuntu w'impwemu ugomba kugira lecture ukabona Imana muri forme, naho ari forme idasa n'ivyo umenyereye, naho ufise preference. Mbega yitabaye iyo wakira gute, uhezagirwa gute, unezererwa gute? Yesu ashimwe. Ndangirize kuri verse yo mu Bagalatiya, Galates chapitre 5 verset 13. Aravuga ngo bene data mwahamagariwe umwidegemvyo, mugabo rero uwo mwidegemvyo ntimuwugire ugwitwazo gw'akameremere kanyu. Haleluya. Ntimuwugire ugwitwazo gw'akameremere kanyu, ariko urukundo rubatere kugira gute, gukorerana. Yesu ashimwe cyane. Bwira umwicarano uti wahamagariwe umwidegemvyo. Ndashaka kurangiza ndababwira ngo mwahamagariwe umwidegemvyo. Apere yacu twese iri collective, twese ngaha, bamwe n'abavuga butumwa, abandi n'abigisha, abandi n'abadministrateur, abandi n'abaorganisateur, abandi n'abaki, twese turafise imihamagaro itandukanye, ariko umuhamagaro uri commun kubizeye bose, twahamagariwe umwidegemvyo. Iri jambo ngaha ryanditse inyuma ngo libre, sivyo, canke ndarigire liberté. Iri jambo mu kuryandika ibi bintu twakoresheje byari biri 5, ndabaha histoire, byari 5. Hama nshaka kuvuga liberté, nshasanga liberté irarenga 5, candaja muri libre. Kandi mbwira abantu bari kuri live bambwiye ngo muri live center ngo muraba artiste, shango mama mufise amafond, wifongo nijya fongo nibisazi bw'umuntu yagize ijya ide. Reka ndakwibutse yuko ijya ide nibitangurirwa. Bibosha ikizu cy'igitangurirwa kibosha abantu kikababuza kwa avancer mu mihamagaro yabo. Rero c'est pas une œuvre artistique, c'est un défaut artistique. Yesu ashimwe cyane. Ugomba kuva muri ico gitangurirwa, imyororo yose itandukanye, ukagenda widegemvye ukaja kwa accomplisa mission, ariko ntushobora kwa accomplisa mission uri muri ico kizu cy'igitangurirwa. Nico gicapa Imana yampaye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti twahamagariwe umwidegemvyo. Yesu ashimwe cyane. Subiramo uti twahamagariwe umwidegemvyo. Nabwiye abo mu gatondo ngo iyi verse jewe yaramfashije mu buzima. Igihe cyose numvise ikintu kigira kintware liberté, ca niyibutsa ko ndiribe. Naho noba mbona ikintu gihindutse kitaje uko nshaka, ca niyibutsa iri jambo liberté. Ndi libre. Kuko liberté burya kuyitambukiramo ni decision yawe. Yesu ashimwe cyane. Urashobora kureka imigozi imwe ikagufatika kuhotena, urashobora gutsitazwa n'ikintu kitagenze neza, urashobora kubabazwa n'igihe washitse ngaho ugasanga hari ishugwe bazanye rimugaye. Hari abantu babona vre, hari abantu baba bari kuri live ugasanga ariko arabona iyi prise. Hari umunsi twa dufise prise ngaho imanyutse, ugasanga hari umuntu ayibona. Hari abantu baba perturbe n'amadetail, kuko ari abantu b'amadetail. Ariko ndakwinginze ngo wibuke yuko umwidegemvyo wawe uri important kurusha ikitagenze neza. Ushobore kukirengana kugira ngo ntiwibwe, kuko umuntu atabohotse ntahimbaza. Imana yarabwiye Mose ngo nimubavaneyo. Farawo aravuga ngo nimuntangire ngaha muri esclavage. Imana iranka kuko atawutangira muri esclavage. Abatangira n'abaserva Imana bagomba kuba bari libre. Igihe kirageze mu rugendo rwawe ugagakiza yuko atamunyororo numwe ukuhotena en arrière, wemerera kukuguma ko mu buzima bwawe ngo wariyakiriye. Ugomba kwiyakurura, wariyakiriye niwiyekurure, niwiyanke, nuvyanka uvuge ngo nahamagariwe umwidegemvyo. Iyo ni appel iri commun. Umwidegemvyo Kristo yatanze ugomba kuwutambukiramo fully, atakintu na kimwe kikublotse icari cyo cyose, caba ico mu mushaha canke caba caba ivyo umenyereye. Turi abantu b'umwidegemvyo, kandi umwidegemvyo wacu uri précieux kandi waguzwe ikiguzi gikomeye ku buryo tudakwiye kuwukinisha. Nico gituma ubwire Satani uti nta mugozi muto canke munini nshaka kusigara ku maguru yanje, jewe narasohotse ngiye guhimbaza Imana. Imana ibahezagire kandi bagirire neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka gusenga uhagaze ku maguru yawe. Dusenge tuvuge ngo Mana bohora ubuzima bwanje. Haleluya. Ndashaka kuja kure. Bibiliya ivuga ngo
ndabarangiriza inkuru y'umugore. Bibiri ivuga ngo uyu mugore yavuze ubutumwa mu gisagara, abantu benshi barakizwa. Ndashaka kubabwira akantu kerekana ko ujya mugore bamupinga, ujya mugore amaze kubabwira Yesu bakaza bagakizwa, basigaye baramubwira ngo ega ntitwaje kubera wowe ibyo watubwiye, twaje ko natwebwe twamwiyumviye. Ego ntaco se kazimarije nabaje kumubabarira. Yesu ashimwe cyane. Ariko niwe muvuga butumwa wa mbere abantu barinze gucumita ku kajambo, ega ntitwavyemeye kubera wewe, twavyemeye kubera. Ariko abandi bavuga butumwa baravuga abantu bakihana bakarengana, ariko uyu mumere bariko baramupinga sana. Ndashaka kubwira ikintu kimwe ngo Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ubuzima bw'uyu mugore yarayishwe n'abagabo bwari buri fise mission. Yesu ashimwe cyane. Niwe mu evangeliste wa mbere akomeye wo muri Nouveau Testament. Ndababwira undi mu evangeliste wa mbere akomeye wo muri Ancien Testament ni Yona. Aba bavuga butumwa bose bari baboshwe, ariko Imana yarababohoye umunsi umwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Unyemerere uvuga uti Imana abohora ubuzima bwanje muri kino gitondo. Simvuze ngo dutahe, ariko navuze ngo dusenge, kuko hariho abantu no gusenga atavyo bumva baca bataka. Turacari muri 10 moins 10 vraiment, moins 12. Haleluya. Ako ndashaka gusa dusengere hamwe mu minota mikeya. Haleluya. Uvuye ngo Mana ashaka kubohora ubuzima bwanje. Haleluya. Beni iminyororo mitoya itaboneka imbamwo, ndashaka kuyimbohora, ndashaka kuba umuntu yidegemvya, ndashaka kumbohora icaha, ndashaka kumbohore imigenzo n'idini, ndashaka kumbohore ugwanko riri muri jewe, ndashaka kumbohore n'ikintu cyaco cyose muhemwira yakwibukije ariko kiko kirakubuza kwa avansa. Ndashaka Imana ikubohore. Hari n'abantu Imana ikeneye kubohora itiro vraiment, hari n'abantu itiro ryishe ryarabatesheje. Imana ikubohore ikintu cyaco cyose kikubuza kwa avansa, kikubuza gutambukira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ikintu cyaco cyose gashobora kuba kikuboshe ikiza atari nico navuze, ariko mfatiye kuri ibi bitatu twasangiyemo uyu munsi, ndashaka dusenga Imana. Vuga ati Imana mbohora, Mana mbohora, Mana. Ndashaka kumva amajwi yanyu hano hano. Bohora ubuzima bw'abantu bawe Mana. Ndakweretse umuntu ari hano muri kino kibanza Mana, aboshwe Mana, aboshwe Mana, aboshwe Mana, ubuzima bwe bukiboshwe n'icaha. Ndakweretse umuntu ari hano hano. Aya masengesho ashobora kuba ari umwanya muto ariko akagufasha. Ndashaka uduze ijwi gusa, uraza kumbwira ingene utahumerewe, akunyemerere dusenge. Haleluya, haleluya. Tureke Imana itugendere mu mwanya mutoya. Haleluya. Mana ndaguhamagaye kuri uyu munsi, ndaguhamagaye kuri uyu muntu wese ariko arasenga, ndaguhamagaye ku ishengero ryawe, ndaguhamagaye kubizera bari hano hano. Mana ntidushaka gusigara inyuma, ntidushaka kuguma uko twari turi, ntidushaka Mana kuguma mu buja. Twahamagariwe umwidegemvyo, twahamagariwe umwidegemvyo. Mana ndashaka gutambukira mu mwidegemvyo total, ndagomba gutambukira mu mwidegemvyo, ndashaka kugenda mbohotse gose. Ndashaka ko uko iminsi igenda, uko imyaka igenda, ngendana na wewe, ndagomba kubohoka gose. Icakindi kimfata vuba, cakindi kinkubita hasi vuba, cakindi camaze kwinjira no muri cerveau no mu vyimviro vyanje kikanshira mu minyororo. Ndashaka kuri uyu munsi Mana mu ijuru kiza abantu Mana inyota izarizo zose, kiza abantu inyota yariyo yose y'ikintu cyaco cyose cabatumye bacika baja, cabatumye bacika baja. Mana turagomba kuja muri uwo muhamagaro w'umwidegemvyo, turagomba kwitaba umuhamagaro w'umwidegemvyo, turagomba kuba free, turagomba kuba free, turagomba kuba libre. Mana baratwigishije kwa gatanu batubwira ijambo ryawe riravuga ngo oh Imana ni mpwemo, kandi aho Imana, aho mpwemu w'Imana ari hari umwidegemvyo, aho mpwemu w'Imana ari hari umwidegemvyo. Ndasenze ngo widegemvye, ndasenze ngo ukire, ndasenze ngo ubohoke, ndasenze ngo Imana ibohore ubuzima bwawe, ndasenze ngo Imana ikubohore, kuko aho mpwemu w'Imana ari hari umwidegemvyo, aho mpwemu w'Imana ari hari umwidegemvyo. Nta kintu na kimwe kikudikta ico ukora, nta kintu na kimwe gikondisiyona ivyo ukora canke ivyo udakora, nta kintu na kimwe kikubwira aho uja n'aho utaja. Ariko Yesu wenyene na mpwemu yera niwe murongozi wawe mushasha. Ndavuze ngo bohoka mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye umuntu ari ahantu Mana kuri uyu munsi muri kino gitondo, gira neza ishengero ryawe, gira neza abahungu n'abakobwa bawe. Igihe twinjira muri iri jambo Mana, muri iminsi yacu 40 y'amasengesho, yugurure Mana, yugurure Mana. Ariko Mana hagera igihe ahata muntu numwe azoba acumva agomba kuguma uko yari asanzwe ameze. Ariko Mana abantu bawe baspire kuri liberté, abantu bawe baspire kuri liberté, abantu bawe baspire kuri liberté, abantu bawe bagombe ku experimenta liberté. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh mubwira uti mbohora Mana, mbohora Mana, mbohora Mana. Mubwira uti nkorako Mana, mubwire ngo mara inyota Mana, mubwire ngo nseruka ko Mana, mubwire ngo bikore Mana, bikore mu madetaye. Injira ibwina bwanje, unshirira habona ikintu cyaco cyose Satani yo bari karakoresha, ikintu cyaco cyose umwansi yo bari karakoresha kiko kironona ubuzima bwanje,
kiho kirasambura ubuzima bwanje, gishira habona Mana, gishira habona Mana, kugira ngo Mana ibi igihe canje cyo kugendererwamwo, igihe canje cyo kugendererwamwo, ndanse kuba limite, amaso yanje ndanse kwaba aveugle n'amasentiments mfitiye abantu, ndanse kwa amaso yanje aba aveugle n'ivyo nabayemo n'ivyo nabonye. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, kini gitondo cawe, kini gitondo cawe cyo kumubona, gitondo cawe cyo kumubona, gitondo cawe cyo kumubona, kugira ngo agutware mu kindi kibanza, kugira ngo ashitse mission yiwe ku buzima bwawe. Urakoze Mana muri kino gitondo ciza, kubera wowe dukunda kandi utwitwararika. Mu izina rya Yesu twakiriye kugira neza kwawe, kandi dushishikara twakira ico ukora Mana. Reka izina ryawe rishishikare kwaguka mu mitima yacu. Mu izina rya Yesu Kristo abantu b'Imana bengo amen. Mana ibahezagire.